ndabaramutse cyane ndabaha n'ikaze mu kiganiro c'amagara meza musanzwe mushikizwa na Jewe Kamariza Yvonne aho musanzwe muzi kenshi ko mba ndi kumwe n'abaganga cyangwa n'uwo wese afite ariko arakora ibijanye n'amagara meza kugira umwe wese abandanye yitora ndetse amererwa neza. Uyu munsi rero nkuko mubibona hasanzwe ndi kumwe n'umwe asanzwe arongoye ishirahamwe Uniform aho aza kudusigurira niki kugira ndetse zo kumva n'uyu munsi tuza kuvuga ko ariko imbere yaho ndakuramutse cyane ndaguha n'ikaze. Murakoze cyane ndabaramukije cyane murakoze no kunyakira mu bigo byanyu ku neza y'abarundi bose n'abariko baratwumviriza. Hama nitwa Kumukama Lili Marlene nkaba ndi anesthésiste en formation parce que je pas encore terminé mes études. Hama nkuko mwavyumvise nkaba ndi fondatrice nije nafonze kandi nkaba ndongoye nishirahamwe Uniform. Uniform bisigura iki ndetse amajambo yose? Amajambo yose Uniform bisigura union de force pour des actes meilleurs. Ndetse iyo shyirahamwe kabikorera mu biki imbere yuko twinjira ndetse no mwidonido by'ivyo tuzoganira uyu munsi? Bikorera cane cane mu magara y'abantu ariko kandi iriyenteresa cane no kuvyerekeye development donc kwiteza imbere ego muri byose hamwe tukarabira hamwe kuntu twokwiteza imbere kandi twongera tugarda amagara yacu. Urakoze cyane ndetse namwe murabandanya mudukurikirana ku BTV Burundi ndetse aho mushobora kudukurikirana ndetse no kuri chaîne YouTube yacu BTV Burundi. Uyu munsi rero twavuza kuganira aho tubana neza ko itariki 28 aba ari umunsi mpuzamakungu wahariwe isuku kubijanye novuga no mu bihe mu gihe umukobwa ari mu bihe by'ubutinyanka ico bita hygiene menstruelle aho turaza kurabira hamwe ndetse mbega nkamwe gubwanyu mutegekanye iki? Twebwe ku uwo munsi ni tariki 28 z'ukwa gatanu hazoba ari kuwa gatanu nibaza ku bwacu nta activité ndende novuga dutegura ariko turategekanya guhimiriza kupublia ibintu bifasha umwigeme kubaho neza igihe ari mu butinyanka. Ndetse ngaho nyene umuntu ashobora kwimvatimira kubaho neza mu gihe c'ubutinyanka bisigura iki? Kuko tumaze kubona ngaha mu Burundi novuga ni kibazo canke ni ikintu kikiri mu kinyegera abantu batavuga cane wanashaka n'abavyeyi ubwabo batabiganira cane n'abana babo ariko umuntu kimva mbega kwifata neza mu bihe nk'ivyo bisigura iki? Kwifata neza harajamwo uburyo ufungura ibyo wambara ukuntu woga ukuntu ukoresha burya butambara bakoresha ubutambara ukuntu wifata muri rusangi iyo uri mu butinyanka. Ego mbega mugerageje kuraba ndetse hariho benshi bashobora no guheba amashuri bivanye n'ukuntu baba bamerewe n'iki ariko umuntu igihe cyose abibonye ijya mbere arumva neza umengo sinzi n'ikintu kibaye nyene giteye ubwoba n'iki nka mwebwe muri ko muragereza kwigisha nk'ugwaruka mubabwira iki hanini tubabwira yuko kuja mu butinyanka si novuga c'est pas une honte si bitera soni ni ikintu umubiri ni hinduka ry'umubiri kandi ni ikintu gitegerezwa ku mukobwa nico gituma ni vyose birababaje kubona benshi abavyeyi ubu benshi batabibwira abana babo kugira ngo bakure bazi yuko bizobashikira no kuvuga bavyatondeko kandi biyatonde ku mantuze ku mpinduka zimwe zishobora kuba zivuye kuri ivyo onya kuja mu butinyanka. Nkamwebwe nk'ishirahamwe ryanyu uyu munsi navuga muragerageza kuvuga cyane kubushira ahona niki gituma mwumva neza ko ari umunsi ukwiye kuvugwa na cyane kubera ko ikintu ca mbere nyamukuru nuko hariho ingwara nyinshi umuntu ashobora kugwara biturutse yuko yifashe nabi ari mu butinyanka. Ikigira kabiri ni icuko nyene ko abantu benshi bafise novuga ama information akwiye kandi yo kubivyerekeye ubutinyanka. Ndetse tukiri ngaho nyene nk'inkwirikiza mu gihe umuntu atifashe neza canke igihe nyene atashoboye kumenya byinshi kubijanye n'ivyo aho tuza turayibona kenshi ndetse aho benshi ari na kimwe usanga
umuntu ari rya mbere yagiyeyo atateguwe neza nk'inkurikizi kenshi dufatiye ku bijanye ndetse no kubijanye n'isuku mu gihe atakoze isuku mu bihe nk'ivyo nk'indwara zindi umuntu aba yiteguriye bari mwizayo ingwara na cane cane aragira ingwara zo mu bihimba by'irondoka iyo atagize isuku mu gihe bari mu butinyanka no kuvuga ibihimba vya mbere bifatwa cane ni ibihimba by'irondoka ariko kandi kubera ko ibihimba by'irondoka bigize umubiri hari n'igihe bica bifata umubiri wose bikatuma ashobora kugwara n'izindi ngwara nk'ama infection sanguine sinumva ukuntu kivuga cane mu Kirundi canke akagwara n'ama infection cane cane urinaire no kuvuga n'ama infection afatira mu bihimba by'irondoka ego ubwandure bw'ubuhimba by'irondoka na cane cane gose hariho na bamwe nyene kubera ko iryo suku rike hariho nabo bitera kutavyara canke bikabatera ibindi bintu mu bihimba mu gitereko mu bihimba by'irondoka bihana imbibe n'igitereko ego nk'uko tuba turagerageza benshi kubafasha kugira bamenye ati mbere isuku rikwiye gukorwa gute mu gihe nk'ico y'umuntu yo kwifata gute mwabivuze neza ingene mu yoga agira iki isuku isanzwe neza umuntu avuga ati shaka nzoce nirwa muri dushe shaka nzoce nirwa gute bigenda gute umuntu akwiye kubyifatamwo gute nk'umuntu ariko arumviriza avuga ati nivyo kuri nanyuzwe nabonye ico gukora isuku mu bisanzwe ni ikintu ukora ni ikintu ufungura ni ikintu novuga ni urusangi rw'ivyo bintu vyose utegereza gukora kugira ngo umererwe neza muri ico gihe harimwo ivyo wambara ivyo ufungura ivyo ukuntu woga kuko hari abantu benshi bibaza yuko kuba mu butinyanka n'ubucafu si ubucafu nta na gato ni kubera n'ibintu bishika ni ibintu novuga biri mu mpinduka z'umubiri abantu novuga abakobwa bose batogira ubwoba ngo yumva acafuye ngo yumva agize iki yumve yiyase ego ndanuka ngira iki hariho n'abantu benshi usanga bafise ama complexe mu bantu abantu bose bacabona ko ndi mu butinyanka ndanuka ndagira iki nivyo bintu byose rero bishobora kudufasha kugira ngo tugerageze ego nkuko mwabivuze biratuma abantu benshi basiba biratuma abantu benshi badakora neza ico bategereza gukora peut-être parce que abantu aba yumva umengo arishisha aranuka aragira iki byose rero bija mw'isuku urakoze cyane ndetse n'ikindi ushobora kuvuga neza ni mu ntumbero y'ukumva neza ni impinduka yabaye gusa ntuce wumva umengo urabaye ikindi kintu ariko no n'uyo mwanya yemeze uko guma uhagaze gumusa neza gumufashe neza bandanye n'imirimo yawe n'ico gihe ndetse urabandanya umererwa neza mu makara yawe ndetse tubandanye n'ikiganiro cacu ku munsi uyu munsi ndetse hariho benshi twagerageje kubiraba s'abantu bose bafise uburyo bwo kuvuga ati reka dushobore kwifata neza nk'uko bikwiye nimbadi nk'akantu udutambara cyangwa kandi kantu kose umuntu ashobora gukoresha mu gihe bari mu bihe by'ubutinyanga umuntu akimvira ati mbega nico naco ni kibazo novuga gihanze benshi bigejeje kubona hagati mu gihugu n'iki ariko hari amashirahamwe menshi ariko aragerageza kugira ico akoze kugira ivyo biharuro byose bihinduke hano gihe n'umuntu avuga ati ntaronse ibyo 200 ntibiza gushoboka umuntu akavuga ati mbega uburyo bwiza bwo kubibamwo abarugi bwayo murakoze hanyuma nivyo kubisanzwe nibihe bituma dushiramo uburyo bwinshi kuko kuba wama ufise buri kwezi 200 biragoye cyane ariko nkuko mubivuze hari amashira hamwe menshi nk'ubu nk'akarorero par exemple nka twebwe pour le moment ntituraronka agrema kubera kujya kuntu bashimye kubanza kubihagarika ariko turakorana dukora supernage yishira hamwe cyitwa WUF naryo nyene rirafasha cyane muri ivyo bintu by'ubutinyanka mu kubategurira udutambara umuntu ashobora kumesa agasubira akambara kandi ntibimutera ikibazo na kimwe nico ni imwe mu mashira hamwe menshi ariko aragerageza kubikora ubunya kuko babonye ko benshi ubwo buryo budashobora kuborohera ari naco gituma hari abasiba akavuga ati sishobora kuja mu bantu kubera peut-être ntafise ibikwiye nico gituma ubunya bariko baragerageza hose n'abantu batari babizi babimenye ko hariho udutambara umuntu ashobora gukoresha akoresha
hama akamesa akanikira agasubira akambara akabika neza. Kenshi tuko turavuga ibintu bijanye n'ibi twama twumva umukobwa yego ni vyiza mbega nk'umuhungu abavyeyi abapapa iki aho onye nta hantu namwe abonekamo umuntu mbere guterera umuntu mbere yo guterera bien sûr ego arabonekamo umuntu mbere yo guterera nko abavyeyi cane kuko abavyeyi cane nibo bafise uruhara runini rwo kumvisha abana babo ko ego mu gihe agifise ubwo buryo bwo kuyigura akagerageza akaza aramwitwararika. Hanyuma cane abahungu ati nta ruhara baba bafise nabo nyene bararufise cane kubera ko twebwe nk'abantu baba bavukana n'abahungu bama babona umengo ni sinzi ikintu kibaye yo mutoyi wanje byabagenze ukuntu ntibabibone ko ari ibintu biri novuga biri étrange non sinzi kumengo ni gitangaza ego babimenye ko umukobwa bishika akagira ukuntu kuko nare quelquefois nibo babatera novuga isoni kwishira kure kwishira inyuma arambonye okay ni ibintu impinduka y'umubiri nabo nyene bakwiye kumenya nkuko nabo nyene hari ibindi bibashikira abakobwa tutegerezwa kumenya kugira tubibonye bibaye ntituvuge ati byo muntu ni gitangaza bije bintu bibaye ko nibiki ego urakoze cyane ndetse ndabibutse ko uyu munsi sanzwe ko turaganira ku kijanye n'isuku mu bihe by'ubutinyanka ku bakobwa kubigeme ndetse tukiri ngaho nyene twarabonye kenshi uko usanga umuntu yagiye arakura uko umwe wese yagiye arabibona igambere usanga twaronse ama information canke inkuru canke ibiyago bitandukanye ku n'abavyeyi basanga abavyeyi bakubwiye ati ibigambere nijyanye muso kucana umuhungu ibigambere nijyanye musuye hariho nk'ibintu baza barakoresha nka je ubwanje wovuga ati umuvyeyi ashatse kuvuga iki niki mugabo umuntu akavuga ati mbega umuvyeyi akwiye ukoresha imvugo iyihe mu kubwira umwana kuko arinza kugira ngo ntudusubire kwicara n'umuhungu hama agaca kwigiza tuzoje twarinda ivyo wonye urumva ni inkuru canke n'ibiyago bita umwana canke umwigeme ariko arakura ataza gutahura canke vyoroshe. Murakoze ni kwa kundi umengo ni umugenzo w'abarundi hari ibintu tuvuze birateye isoni nico cyane cishe n'abarundi kazi kubera ko hari ibintu umengo ntidukwiye kumenya hari ibintu umengo ntidukwiye kumenya hari ibintu tudakwiye kuvuga uko biri umengo ni za mvugo mbabarira amatwi hanyuma cyane nk'ubu umuntu akubwiye nkuko mwari mubivuze ngo wicaranye n'umuhungu ngo ucu twarinda umugabo ntumubwire cyane nimwakubwira amabanga yabubatse cyangwa nimwahuza ibitsina bizogenda ukuntu umusigurire byose uko bitondekanye bimeze ni rimwe na rimwe biratuma umuntu acavuga reka ahubwo ngene ndabigire ndabe ingene bica bigenda kubera iki ntiwamusiguriye byose ingene bimeze nico gituma hanini nishirahamwe ryacu rivuga ukuntu umuntu yogerageza yo akubahuka nta na kimwe giteye isoni dutegereza kubimenya twese dutegereza kubimenya ati iki kintu kigenda ukuntu gikorwa ukuntu hariho nk'abantu uza wumva mama bigenda gute umuntu atwarinda urumva umuntu atwayinda uwo babonanye n'umuhungu muganga aho ntabamwishoye aba yabonanye n'umuhungu gute musigurire byose mugize imibonano mpuzabitsina ntuzeya imbuto z'umuhungu ziravanga n'imbuto z'umukobwa hanyuma hakavamwo umwana ko musa ntazogenda kuraba ngo yo mama yarambwiye nabona n'umuhungu dushaka ntwarinda reka ngende kuraba ingene bimeze sinzi abana niko bameze twese niko tumeze hari igihe dusanga twabiguyemo uko nyene kubera ko petete tutazi ingene cane bigenda ego urakoze cyane ndetse mwashoboye gufasha kumenya uruhara rw'abavyeyi uruhara gugwaruka gwabwo twavuze ndetse uruhara rw'umwe wese icyo akwiye gukora kugira umwigeme ari mu bihe by'ubutinyanka ntaze kwimva umengo ari kure cyane ndetse ni ikibazo kenshi namwe nkunda kubaza cyangwa namwe nshaka kubaza ni iryo jambo ry'ikirundi kuja mu butinyanka ryavuye hehe ni jambo kubera kibagize ubutinyanka ryavuye kuko kuntu novuga atinya yanka sinzi ko no bivuga gutinya wanka
ni kwa kundi nyine abarundi muribuka mu migenzo cyane y'abarundi uje mu butinyanka ntiwaja n'ahantu babona yego ntiwaja n'aho abantu novuga ashobora kukubona ni kurya anye peut-être n'abamizurimane si nta bivuze cyane ntibagenda gusenga bari mu butinyanka abayumva umenga aracafuye abarumva umenga aragize iki mugabo sivyo siko bivarana n'ukwemera kwabo ariko sugucafura ko mutera sugucafura nibihe bishika nico rero ubutinya gutinya novuga kwanka nyene ukumva nyene yuko wiyanse ego kumva wow murakoze cyane ndetse numva umengo ukuba abavyeyi cyangwa kuba twakuze atari ikintu twumva nyene mu buryo bwugurutse mu buryo buboneka ni iryo jambo cyangwa nuko ndetse n'abavyeyi bacu abasanzwe barakuze baryumva ndetse gahinduka ikintu kiri nka tabu aho tubona neza na neza yuko ni ikintu gisanzwe wanashaka ikintu kibonetse ni ikintu ciza bakunze kuvuga ni sinye nziza ikintu ciza yuko umukobwa amerewe neza umukobwa arakomeye ejo ashaka kwibaruka akagira urubaye yagira aranongogwa hama akaronka umwana ivyo byose ni ibintu biza vyerekana neza ineza yavyo mu gishingo cyo kumva neza ko umuntu abamenje aracafuye ari kure aragize iki ahubwo amenye uburyo bwiza bwo kubana navyo ndetse no kubandanya imirimo yiwe nkamwe rero mwishira hamwe ryanyu aho twabonye neza hari amashirahamwe menshi cyane aho twavuze neza kwitariki 28 zo kwa gatanu miteze kunovuga kushira ahabona kuvuga niki miteze inyuma yo ngaho inyuma yo ngaho turicufuza cyane mu nyungu tushaka ko zibamwo nuko abantu bose bomenya cyane icarico la période mensuelle igihe c'ubutinyanka kuko hari abantu benshi bibaza ko igihe c'ubutinyanka nijya misi 4 5 uburi mu butinyanka mu bisanzwe igihe c'ubutinyanka nijya misi yose nukuvuga ni imisi yose umuntu abamo ni ibintu utegura hariho benshi batamenya ko bagira baje mu butinyanka kuko hari ibimenyetso byinshi novuga annonciateur ibimenyetso bikwereka ko cegereje aho rero ibyo bimenyetso bitanguye igihe c'ubutinyanka kiba gitanguye ego ndetse urakoze cyane hariho benshi usanga ibimenyetso atari nkaco kimwe ugasanga ntibimenyego ico gituma wowe bivuze neza musazo n'ubuzima tubaye ariko hagera ku gace canke iyo minsi ngaho kamengo abaye ubundi ndetse tunagira ko nungaha anye hari nk'ibimenyetso usanga biri ari co kimwe kuri bose cyangwa kuri benshi ndetse tugiye turafasha tukavuga nka bimwe muri vyinshi ego umubiri w'umuntu kubisanzwe umubiri w'umuntu wese uri identique nubwo jewe ushobora ko ndabigira kumwe namwe ntibisigura ko bisa uko jewe ndavyakira siko mwebwe mu vyakira mbese hariyo n'abandi wowe bikaba novuga sans effet no kuvuga ataco bigutwaye mugabo jewe bikakintwara nk'akarorero hariho kuvyimba amabere hariho abantu benshi badahomarka ko bavyimvye amabere bakumva umengo bakoze ko barababara mugabo bisanzwe umuntu akamumva umengo n'ibintu bisanzwe hariho abantu benshi bakunda kugira novuga intege nke faiblesse narushe nakoze byinshi narushe mugabo ugerageje kubigendereza no mu yindi misi wamubikora mugabo ntiwahora uruha nkuko ego ico ni kimwe hariho abandi bantu bakunda kugira ico twita constipation bakagira ingorane zo kuja ku mwanda mukuru bakavyimbinda hariho benshi badabihomarka peut-être kubera ko abavuga ati ni inzoka zo mu nda ni iki n'ibindi bintu ego hariho benshi usanga bafise ico no kwita mauvaise humeur donc akaba atamerewe neza kuba bumva umenga urashishwe nturyohewe ukumva sinzi ico bivako mugabo kiri muri bimwe bimenyesha ko umukobwa agira abone amaraso niko twobivuga kuko igihe c'ubutinya haco kiba catanguye kugira umukobwa agira abone amaraso hariho benshi ntibiza kumwe n'abandi nkaho novuga yuko hariho nk'abandi baribwa mu nda bandi bakaribwa mu mugongo n'ibintu byinshi biza bikagira
kwitegurira ariko gusa navuga ntivyo tuma twiyenketa ntivyo tuma twihebura ego urakoze cyane ndetse uvuze neza uti ivyo bimenyetso kenshi umuntu ashitse mu ico gihe c'irya misi 3 4 5 kuri bamwe urasanga mu kindi gihe gishasha abayemo ariko igihe cyose umuntu yatanguye gutangura ivyo bimenyetso ubuzima bwiwe kuko bigize ubuzima bwacu arasubira kumva ati okay ni cagihe birasanzwe ndabandanya kamenya no kuvyitegurira rero inyuma y'ungaho y'itariki 28 mwejeje gukora ivyo byose niki mwiteze kuko mwavuze neza ko muzogerageza gufasha benshi bagatahura ico n'igihe nyabakiniki mwejeje kuvuga neza ko muzogerageza gufasha benshi batahura imbere y'ubutinyanga ego hanini cyane kwari kugira ngo abantu benshi baronke novuga ama information novuga ibiyago vyo kuvyerekeye ubutinyanga hanyuma kandi nimvo y'ukuntu twogerageza kuko ubu unya twese turi mu novuga mu mugambi wo kwiteza imbere turi mu mugambi rero wo kwiteza imbere kwama uragira 200 ku kwezi ni ikintu novuga peut-être gishobora kugutuma utiteza imbere kuko bikwiye kuko wamuvuga ati 200 kuko hari n'ikindi kintu muri ico nuko kumenyekana ama information ayo hariho abantu benshi tuvyitwaramo ukutariko bigatuma tugira ingwara zitandukanye nkaho nshatse kuvuga abantu benshi ntibazi kangaho umuntu ahindura kajya gakoresho aba yagize kubisanzwe twese twategerezwa kugira kujya mu gitondo saa 6 mwijoro kiziye yuko umuntu akirigwana ego hari abantu benshi tutabizi akayambara akamara umunsi wose ni bibi cyane peut-être ngira ngo tuzoronka umwanya wo kubivuga cyane hanyuma ku yindi ntuza nayo twifuza ko abandi bantu bose cyane abakobwa cyane abigeme bagerageza bakamenya icarico kuba novuga isuku ry'ubutinyanga ni iki twokora twokora hanyuma nuko kuntu twogerageza kwa doctor gukoresha ayo ubwo burenje ubwo butambara novuga bushobora kumesurwa bugakoreshwa kandi kugira ngo ayo mahera yanditse turakoresha mu bindi ego ashobora kunganira mu bindi byo kwiteza imbere ndagushimire cyane by'ukuri badufashije cyane gutahura ndetse kuri mu ibihe by'ubutinyanga icarico twabonye ndetse iryo jambo utinyanga n'umuntu ari bucuma mu kindi kintu ni byoroha ko yumva umengo ni ikintu ciza yumva umengo ni ikindi kintu ariko badufashije cyane gutahura ndetse no kumenya imvo n'ivano yaryo ndetse tubanarabiye hamwe ingene ibimenyetso bishobora umuntu ashobora kugira mu gihe abari mu kuja ubutinyanga ivyo byose bigatuma umuntu ashobora kwitegura hakiri kare ataza gushika kuri urya munsi abona umengo ni ikindi kintu giteye ubwoba ugasanga yahagaritse imirimo yiwe kubera ibijanye n'ivyo bonye byo kwinda bashimire cyane kandi uko mukora igoro gasanzwe na cyane yuko tubona neza igice kinini c'abarundikazi yego nabigeme n'abamama niki rero mu gihe cyo kintu tagihagurukiye hariho novuga amahirwe menshi yo kutaba dufise amagara meza nk'abigeme ugasanga byaterambere amantage dushobora gushikako kuko akantu nk'akanya ariko kubijanye n'ivyo arico naco kinatuma umwigeme ushobora kubandanya amererwa neza ego ndagushimye cyane rero ndetse ari ikindi kintu ushobora kurangiriza ko kugira ngo kuri umukunzi wacu wamenye wacu bashobora gutahura ego murakoze cyane ico ndashaka kurangiriza ko nuko umwigeme wese ahari hose yogerageza akamenya umubiri wiwe nukuvuga iki akamenya ni ryari hageze ko nitegurira kubona amaraso hanyuma nibiki binshikira iyo ndiko ndabona amaraso kuko twavuze ibimenyetso bitegura kubona amaraso hari n'ibindi bimenyetso biba umuntu ariko arabona amaraso eske no kwihebura ego hari abagira ibindi bimenyetso ariko barabona amaraso ndetse hariho n'abagira ibindi bimenyetso babo inyuma yuko babonye amaraso nukuvuga iki umwigeme wese yogerageza kumenya umubiri wiwe akagerageza kwitegurira ico gihe hanyuma kandi akagerageza kumenya mbega ni ryari noja kuraba umuganga mbega ni ryari
nobyifatamwo gute jewe ubwanje ico bitwa mu gifaransa les méthodes naturelles nokoresha kugira ngo jewe nyine ubwanje nivure ni ryari nofata imiti yo kwa muganga kuko navyo nesi byiza ko umuntu yamara afata imiti yo kwa muganga ubona hariho yindi bintu ashobora gukora ego cane cane no kumenya umubiri w'umuntu abarundi turafise ingeso mbi hari ingeso novuga imbi yo kubaza mugenzawe mbega wewe ibi biragushikira akamubwira ngo yango yongo urapfuye umubiri w'umuntu umwe wese uri identique ntawo dusangiye n'ubundi mubiri ego umwe wese yomenya rero umubiri wiwe hanyuma akareka kugereranya n'uwundi muntu ego murakoze cyane uzukuri ndetse tukimugaho nyene dusa n'abarangiza gukoresha imiti hari umuntu aribwa reka tuvuge gutyo aribwa nabi cyukuri n'ukuri aho mvuga ati bondaza gufata na kanini kamwe umunsi ejo iki mbega ivyo onye ntangaruka mbibigira kunywa imiti bikiza kimwe bikica ikindi hariho abaribwa cane ku buryo n'ukuri badafashe imiti atagishoboka adashobora gusiporta vraiment hariho n'abandi mugabo bafata imiti directement kuvuga atanguye kumva ababaye na buke aca afata imiti hariho ibindi bintu umuntu ashobora gukora nko kunywa amazi y'akazuyazi abantu benshi ntibabizi hariho amazi y'akazuyazi umuntu ashobora kunwa mu gihe ariko araribwa hanyuma no kurondera ikintu novuga de distraction ikintu umuntu kugira wibagire ubuntuze kikuruhura ego hariho na cane marche no kuvuga agasiporo katavuna gutambuka buke ukazunguruka byibagiza cane ibi donc kubaba rufise ariko cane birafasha kuko iyo uri kuraribwa ni biva cane kuko amaraso tabariko arasohoka neza birafasha rero iyo umuntu ariko aragira agasiporo gatoya birafasha cane hanyuma hariho n'ikindi kintu abantu tudakunze gukoresha iyo umuntu ariko araribwa kugira novuga nk'akamassage donc kunyungisha ahakunda birafasha cane jane témoin kuko birafasha gose kunywa imiti yoba novuga nka rukuru ya nyuma umuntu yaroshe cane naho nyene si imiti yariyo yose ari naco gituma impanuro za muganga zikenewe urakoze cyane ndagushimiye cyane kandi nibaza ko mu kindi gihe tuzogerageza ndetse twicare hamwe tuvugeho icyo kintu c'ukumengo ni ikintu kiri tabu ndetse tunayage twumva ati mbega umwe vyagenze gute misi ya mbere vyagenze gute kugira umuntu wese yisange ntiyiyumve umengo niyo numva je bidasa n'ivyo nsije numva umengo ndagowe ivyanje birisa ariko twumve neza ko umuntu wese arafise kungene ashobora Murakoze cyane kumenya ndetse umubiri umunsi akamenya umubiri wiwe fonctionnement ingene umubiri we ukora ciza cyane aho usanga benshi ibibazo bigenda turahura navyo ari kujya murakoze cyane murakoze cyane nditeguye cyane ko bitaba nawe ndabashimiye cyane abakunzi ba BTV mwari kumwe natwe aho turiko turagerageza kuyaga cyane kubijanye n'isuku mu bihe umwigeme canke umumama canke umukenyezi abari mu bihe byo gutinyana twabonye byinshi bitandukanye ndabashimiye cyane namwe ko mwashoboye gufashwa ndetse ndabashimira cyane igihe cyose mama muri ko muratubwira ko ibiganiro byacu bibafasha n'interero zacu zanyu ndetse zinakenewe cyane ndabashimiye cyane ndabifuriza kubandanya mugira amagara meza I want to